Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mwe wese aherereye bakunze bimbonesha kuri Agaseke. Uyu munsi mu kiganiro cacu Bategabiri Uce Akenge twatewe iteka n'umutumire w'inararibonye professeur muri Kaminuza y Uburundi akaba aje kutwiganira nirugwaruka inyifato gogira ngo ruba abantu b'ubuntu ingene go kwitwara kuko ari bwo Burundi bw'ejo. Reka tumuhe ikaze. Ego murakoze cyane murakoze kuntumira. Nk'abatazi Prof Adolphe SURURU canke bahora bamwumva ariko batamuzi mbega SURURU ninde? Urakoze cyane nk'uko mwabivuze je nitwa SURURU Adolphe. Hanyuma havukiye ahantu bita mu Bukeye muri zone ya Busangana, navukiye ahantu hafi y'ikibira, turegereye ikibira gose. Hanyuma narageze Imana yarangiye imbere ndiga amashuri gose, nayahereye mu Bukeye ndazi ni Bujumbura kuri Shikeperse mu Nyakabiga, mu nyuma ndagenda i Gitega. Ndahejeje ndinjira muri Kaminuza y Uburundi, nayo nyene ndayiga ndayiheza. Ndayihejeje ndagenda gukora imirimo ya leta, nagiye kuba umwarimu, narigishije ico gihe ishuri yitwa École Moyenne Pédagogique hajya mu Ngagara. Hanyuma ndahaba umwarimu, ndahaba mbere na préfet des études. Hanyuma baraheza barangomwa baca bangira directeur y'ishuri bita CEO cycle d'orientation, n'iryo yitwa lycée de la Comibu. Ndahakoze. Hanyuma ngira Imana, hariho umuntu yaje arambwira ati urumvirize iradiyo ejo bazogira itangazo rivuga yuko hariho universite yo muri Amerika iri kirondera umuntu yoja kwiga, ati muzokora ibibazo. Ndagenda nagiye nkiri directeur wa CEO Buyenzi. Hanyuma ngira Imana mubo twari kumwe bagomwa jewe, mbere bagiye bantwaye n'agafoto akagasigarana kandi turagatwaye tuzogashira kuri carte d'étudiant yawe. Hanyuma mu 80 mu mpera za 86 ukwezi kwa 12 ndafata indege ndagenda, mbere bwari n'ubwa mbere ndayijamwo. Ndagenda kwiga muri Etats-Unis, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisagara citwa Boston. Ico naringiye kwiga nyagihe cyari ikintu kijanye no kwigisha no kurera abana b'ibiragi. Ico gituma n'ubu mu vyigwa ntanga muri Kaminuza Burundi ndimwo mu bigisha bari muri ico gisata. Turamaze gusohora abashobora kuza barakora mu mashuri y'ibiragi. Maze iyo myaka 2 kuko iyo buruse bari bampaye yari imyaka 2, kandi mu bisanzwe imyaka 2 nico kiringo kugira uba wagize bijya bintu bita master. Ndaheza rero ndagaruka inshitse, nari nagiye nsanga mbere ni na leta yarahindutse, nari nagiye hatwara President Bagaza. Nagarutse yahindutse nsanga abo twakorana benshi abadelegiteri babagize abakonseye, na jewe ndahakora. Hanyuma mu nyuma haheze nk'amezi 2 kuri universite hari ikibanza, ndasaba ko bompa akazi nca ndinjira muri universite mu mpera z'umwaka wa 89. Novuga mbere ko natanguye kwakora muri 90. Ndakoze ico gihe barashaka guhama buruse abantu bataba barahejeje ngo bagire doctora. Mu bisanzwe imyaka 2 nyagihe ukoze muri kaminuza barakurungika kwiga, bararungika abandi imyaka 2 heze. Mugabo je kubera nari naragize master, bandungitse haheze imyaka 4 mu mpera za 93 ndagenda kwiga. Ntibankundiye gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho bari bandindiriye. Barambwiye bati muri Amerika ugiye ufise buruse ya leta vyozimba, ntabyo ushobora ati nurondere
aho nari ndarungika ndagenda kwiga mu Bubirigi muri Université y'i Leuven muri kijya gice c'ababirigi bavuga igiframa kuko hariho igice kivuga igiframa n'ikindi kivuga igifaransa je nize aho nyene i Leuven bivuga kera ndahiga hanyuma imyaka ine iheze ndaronka iyo doktora ndayironse nahavuye rero ndagaruka muri kaminuza n'ubu niho nigisha yego mbwa benshi banzi iyo ndiko ndigisha ibijanye n'imvugo iremeshe ibyo bita communication non violente kuko navyo nyene ico gihe ndi mu Bubirigi naragize amahigwe ndahura na Marshal Rosenberg wabitanguje ku isi hanyuma ndabyiga barabitwigisha kenshi rero iyo ntari mu bigo vya kaminuza bandiko ndigisha ibijanye na communication non violente mu mashirahamwe no muri leta no mu karere ndaza ndagendayo kwigisha ibikongo mu Rwanda muri Kenya n'ahandi murakoze cyane. Uyu munsi iyo uri kurayaga n'umuntu akuze arakubwira ko inyifato yo gwaruka go mu myaka iheze itandukanye n'inyifato yo gwaruka gwa none, mbega iyo nyifato itandukaniye he? Ibyo nibisanzwe gose burya naho bavuga ngo ni inyifato yo gwaruka gubu natwebwe dukuze uko imyaka ira inyifato irahinduka uko najewe natanguye gukora mu 80 ndavye uko abakozi ba leta bifata inyifato yabo ibyo bakora uko bavuga uko bambara aho bagendera ndabigereranije n'ubu byarahindutse cyane no kubakuze twarahinduka bisigura yuko inyifato irahinduka bivanye nuko iyo rero bavuze kugwaruka birumvikana kuko uko twebwe turugwaruka twabaho kera siko ugwaruka gubu turiko turarufasha canke siko rubayeho twebwe ugize amahirwe ukaja mu ishuri hariho muri interna mu ndaro uko abantu bagaburirwa ibyo babwirwa sico kimwe n'ubu hanyuma utagize nawe ngo aje mu mashuri ngo abandanye mu kibano n'abavyeyi uko babafata siko abo bubafata aho hambere umujena ukiri muto atagiye mu mashuri yarasubira muhira amatongo yariho ivyibare vyariho hanyuma ari agira ubworozi agira uburimyi mugabo baramuha ivyangombwa baramuha ivyangombwa vyari biriho na twebwe twitwa ngo turakora uhejeje amashuri leta yaraguha akazi ndibuka nk'ubu mbere ugiye gukora waramara amezi 3 udarahembwa birumvikana mugabo waba ufise akazi abantu bari ugiye nko mu mashuri imbere baraguha ikete ati mbere n'ishuri iracikugurana uzoyirihe kandi ubuzima bwari bworoshe amahera umuntu yafata hari abadekate bafata 4,000 bajya bacu usanga 4,000 waragura n'inka yabari menshi twebwe abadeseti abize normali bagaca baja gukora 12,000 warabirya barabaho neza abalisansiye nabo abagiye gukora mu bwarimu niho novuga koko baca baduha prime y'7,000 kubera ugiye gukora nko mu bushikiranganje butajanye n'ubwarimu ugiye nko mu gukora muri affaires étrangères par exemple ntanza nk'akarorero
wafata 27,000 kandi nayo nyene ari kugiye kwigisha barakurengereza ko 7,000 ugaca usanga rero birumvikana yuko gwaruka gubu kwifata uko nibihe bimeze yego ugwaruka gubu jewe sindarufata nkaho kwifata nabi ahubwo je iyo ndavya biza amashuri urabona n'akazi ntigaca kaboneka ndavye no kuri ingene biruka ingene bagiragiza uburyo bwose bwo kubaho novuga bakunda kuvuga ati bagikiremve bacirashe bararundira kandi bihinduka bigenda birahinduka akazi ka leta nijanye iyo dossier ni bakeyi gose bakaronka iyo mbonye rero bariko baragerageza kuraba ibyo bakora bonye n'ubwabo sinoruciro rwa Pilato mugabo hariho n'abandi rero baca barera amaboko akicara akaryamira akarindira ko bisha hariho abaca bamanuka ni Bujumbura mbere ugaca akavyuka kuko yibajije ko abandi bavuye ku kazi bohava bamucisha mwijisho hanyuma kubera baba baguhaye indaro mugabo atari bo bagufasha mu byo wambara mu byo ukeneye kwifata neza kujana n'ugwaruka kuraba ngubeho nk'abandi hariho abaca bafata ingeso mbi bakaja muri ibi byo mbego ubuhumbu canke ingeso mbi y'ukumviriza ibi na biriya ukaza usanga barafashe intumbero ibajana ahatari heza ari uguhenza ati ngo ndakujane muri uyu mugwi twoshobora kuraba ingene dukora ukazusanga biragoranye canke bakabwira ati ngo tuje muri ibi tukina urusimbi navyo nyene biratunga abantu ukazusanga hariho rero n'abaca bavuga bati reka nibagize ubuzima ko bugoye ibiyayura umutwe akavyinjiramwo hanyuma ukazusanga aho kwibaza ngo nukwirinda ingorane ukazusanga kubera ibyo wagiyemwo ahubwo wavyitayemwo naho hambere ntiwibaze yuko haraboneka n'abandi bize ukazusanga barataye umurongo hariho abantu agiye gufata kuko ntitwafatira mu mabanki hari aho twatanguye gufatira kwa comptable public ukarinda kuja kwi province ahantu yafatira hanyuma tugira imana barazana akadebu aho abakozi bose ba leta bafatira amafaranga hariho abantu naho yaba yarize afise amahera mu mufuka atasubira ku kazi hanyuma ntabafata ibyo by'ibiyarumutwe mugabo hariho ingeso mbi y'akaborekwe mugabo bari bake kubera ikibano cari kicegeranye umuntu yarahanurwa gose wahanurwa n'abakolege abo mukorana hariho n'inkebuzo yo ku kazi waramenye ati nakarihe ubu rero haraho rimwe na rimwe usanga n'ibindi muri rusangi rero novuga ko n'ukuri jewe nshima ingeso y'ugwaruka ingene iriko irahinduka kuko benshi muri bo abize bariko baragerageza gutarataza kandi ukabona yuko babishiramwo inguvu yego nuko numva murakoze cyane tukiri kugwaruka benshi baravuga ko ubumenyi mu mashuri bwagabanutse bega nk'umwigisha muri kaminuza koko ivyo bintu niko vyifashe ubumenyi sinzi ko bwagabanutse mugabo icyo mbona cagabanutse ni ubumenyi cyane bujanye n'ivy'indimi iby'indimi byaragabanutse kandi birumvikana
bamwe tubigisha twe twatangurira igifaransa mu ya mbere kandi twigisha mu gifaransa haragiye ibintu byaragiye birahinduka igihe bavuga bati abandi ati bagihere mu ya gatatu yego hanyuma ukadusanga rero iby'indimi biragora urwaruka rw'ubu kandi birababaje yego birababaje hanyuma mugabo jewe naho sinoruta kumwikomo ndashobora gutahura nk'umwarimu baciye muri byinshi amashuri ya kera abize kera twaragira itombora ugiye mu ishuri nkuru amashuri yose yarariho wasanga afise abarimu bakwiye abarimu babyize neza hanyuma no gufungura nticari ikibazo kinini ahubwo twarabyibuhira muri entere na gusumba muhira hanyuma ikindi naco kijanye n'ubwo bumenyi nta shuri itari ifise biblioteke nukuri ndibuka je mfise imyaka 12 ninjiye muri secondaire mu ishuri bashitse batubwira ati mwese kuwa gatandatu muraja muri biblioteke gutora igitabo ati cyo gusoma ati ico gitabo muzoheza kuwa gatatu mube mwagihejeje muce mutora ikindi kuwa gatatu yindi mutora ikindi hanyuma kuwa gatandatu mutora ikindi urumva igifaransa none ururimi ko ariko twigishamwo kugira urumenye no kuronka umwanya wo kuruvuga cyane n'umwanya wo gusoma haraho rero amashuri menshi nta biblioteka gifise urashobora yaratanguye ariga aragize bakwe arinjira mu indwi yinjiye mu ishuri iri kuri ku gatumba mu kubaka ayo mashuri twubaka ibirasi bikwiye bagaca bubaka n'ibiro vya deregiteri kumbure n'ahandi ha prefe n'ahandi bita muri secretariat mugabo kenshi haba harunze amakopi y'ama interrogation yakozwe muri salle de prof nta gitabo kandi n'uwo mwarimu amwigisha kiretse no kuri biga bitabo yoba yarasomye akiri kuri universite baca bamuha bijya bitabo byakozwe na BPS nawe nyene nta bitaba bafise ubukumbure biriko birahinduka agize ibakwa akagura nk'ako gatelefone gafise itelefone urashobora kuyigira biblioteke mugabo sabana bose babifise abarimu bose babishoboye nukuri ukaje usanga ego biratubabaza iyo turiko birambabaza kandi n'abarimu benshi baravyidodombera uriko urasoma ikintu yanditse ugacuraba n'ukungene yategerezwa kucandika kenshi biratubabaza mugabo muri cadre ya pédagogie universitaire bararaba kandi n'iyi reforme yaragize neza ubu unye nk'amafakulté yose yarashira ikuru de renforcement mu gifaransa mu yambere mu mwaka wa mbere wa kaminuza no mu mwaka wa kabiri mugabo urumva ntiboheza ngo bandike igifaransa nk'uko abakera bacandika mugabo naho nyene natwebwe hari aho bakera wasanga tuvuga ico gifaransa gusa hari aho wewe kukweraye abavuga n'izindi ndimi birababaje sinovuga ngo n'ubumenyi bwagabanutse novuga ntego hariho bwagabanutse mu by'indimi ibindi navyo hari aho usanga kubera n'ubwo buzima babayemwo bwasinzikaye ego home ntironkwa na benshi ubu hoho bunyutse ntazi kihari ajya amahera nayo hari aho usanga ahantu ntamuha uburenganzira ntamutuma yoba n'ahantu hari umuyaga nkuba benshi tugiye kwigisha usanga baca bazana udutelefone gucomeka
kuri harya natwe baduhaye irya multiprise ngo ducomeke kuri ordinateur urumva ubuzima bwabo buragoye hari n'igihe dushabura kuko no mwishuri hatamota neza mugabo naho nyene anake psychologue ndashobora kubitaho babakure uko ubakure ni kuba mu makaritiye n'amazi ataboneka kenshi hanyuma kandi naho woba wagize iryo suku ry'umubiri uragira urugendo n'amaguru imbere yo kuza ku ishuri rurenga nk'ibirometero 2 murazi iyo baba turahazi ukaje usanga rero rimwe na rimwe wamenyereye bwa buzima bwacu bwa kera aho leta yatugirira byose kuko twari nabake mugabo ukaje usanga ubu haraza benshi bakaca baba mu buryo bubi rimwe na rimwe ushobora gutahura kuko ntashobora kwiga neza ngo asubiremwo aba ahantu atamuyaga nkuba hanyuma hariho ubwo buzima buragoye nibaza ko imbere y'uguciya izo manza ngo daragabanutse hariho ku rundi ruhande ingene ahubwo twokwiyumvira uburyo bwiza bwo kubafasha kugira bakure bige neza naho akazi kataboneka bige neza hanyuma tubigishe no kuraba ingene n'ubundi bagatahura neza yuko leta mvyeyi naho igerageza ntishobora gutanga ubuzi nk'uko yabutanga niba benshi hari n'igihe baca bavuga ati nirukiye muri urya mugambwe uri ku butegetsi niho nokaronka mugabo naho nyene nta kariho ugaca usanga rero tugiye ego ibintu nuko biri igifaransa caragabanutse iyo niyo umwigisha ariko aragusubiza urabona yuko atagusubije mu majambo yategerezwa mugabo ku rugindi gice ndashobora gutahura uko ibintu bimeze twiga nteka twatangura turi nka 50 mu kirasi urabona ubu birashika yuko wigisha abana 400 abo bana 400 no kubamenya ntuheza ngo ubamenye nukuvuga iyo utazi umuntu ntushobora no gukurikirana neza ingorane afise ntuzi ko kumbure yoba yahungutse ava muri Tanzania umubajije ivyo bintu mu Congereza yobitora tubabona ari 100 tukigisha tugashaka ko bavyumva mugabo nta mwanya tugifise urabe uti wewe ufise ingorane zihe kuri kurasinzira mu ishuri wewe ufise ingorane zihe kuri ko uri kugerageza kwandika mu Kirundi ivyo ndakwigisha je harubona ciye ko nsanga ari karabyandika mu Kirundi abyandika nkuko avyumva sinamubwiye ngo iki kijuju cyangwa sinamubwiye ngo ivyo wandika nibi namubwiye nti iyo mbonye uri kurandika ivyo nagishiye mu gifaransa nkabona wabyanditse uvanga igifaransa n'ikirundi numva mfise amakenga ushobora kumbwira niho yatinda akambwira ati riga jewe igifaransa sindakizi neza ati nabaye muri Tanzania ati mugabo ndavyandika ikirundi ndakizi ninashika ku mugoroba ndabwira bambwira babinyandikire mu gifaransa urumva nk'uyo kumbure naho twashizeho iyo renforcement yakuru y'igifaransa yarakeneye ibindi mugabo hari n'igihe hoba hariho n'abandi mu ishuri kubera ukuba bwinshi nta suivi individuelle ntubimenya tugaca tubafatira mu ruvungu kadusanga na twebwe turiko twigisha ariko tuti reka twigishe niko byabaye tuzobaha ikibazo turabe abatamenye nabo
bazodubura canke bazohava urumva naho ukurikije uburyo bukoreshwa hayo umunyeshuri adubuye iri coûte plus chère à l'État turahomba hari n'igihe kumbure tugize remediation hakiri kare canke tukaraba ubundi buryo sinkunda rero iyo baciye bavuga ngo ugwaruka rw'ubu ni bijuju ugwaruka rw'ubu rwambara nabi oya mugabo birambabaza iyo numve hatugwaruka rw'ubu hariho abaja kwiba iyo ni deli hariho abaja mu bushurashuzi turabacira imanza ngo nta eforo bagira n'abantu b'abarya kirori abanyakirori mugabo hari n'igihe natwebwe tutibaza ukungene babayeho ivyo baciyemwo kandi ntitwibaze cyane cyane icyo twogira kugira tubafashe kandi kubafasha si ibintu by'uburyo gusa no kumwumviriza ukamwumviriza utamucira imanza inyumvirizo y'umutima ibyo twita écoute empathique muti ndabona ujonjogoye cyangwa ciwe uko bwanje ubona twogira iki angaha muri kaminuza muri rusange mubona twokora iki kugira ubuzima bwanyu bumere neza ibyo kibazo kenshi ntitucibaza turubaka amahome turafata ingingo mugabo kenshi ntitubayeho natwe bw'abakuze twibaza ibyo mubayemo ngo tugire ibi dukora ibintu twatabuye ibikomere mufise ku mutima tugaca imanza ntayo tukabandanya hanyuma hariho abagira imana bakogorora hanyuma abandi nabo kaca mu bindi birababaje mugabo je nibaza ngo yaba hari ikintu gikorwa kugira ngo ambuze yuko buga ngo ndaguhaye iki ngo kora ibi hariho iyo approche burya gukunda no kwitwararika uwo wigisha biratuma uhindura rogare umufiseko kuko gushika ubu generation ducanira imanza mwe namwe muravuga ngo bajya bo barogoroye nta cabagoye ubuzima barabufise nawe tukavuga tuti gwaruka gubu nta discipline nta shaka ririho mugabo turafata iyo faze yo kubanza gutahurana yego gutahurana kumenya akari ku mutima w'uwundi ukamwegera umwifuriza iciza cyangwa uvuga uti twese ubona twokora iki kugira ubuzima bwawe na jewe bugende neza kubera rero iyo ntuzibura no mu miryango usanga hariho ingorane hagati y'abavyeyi n'abana umuvyeyi ukazusanga ngo kubona ibyo nagutaye ko nka kwiga kaminuza ngo jewe ngo mfise iyo myaka nahejeje kaminuza ngo nayo mugabo wewe acija gukorera leta akazi kari murabe ahubwo wo muwaze uti ubona uravye uburyo mu muryango hoko gwiki kugira nawe wogorore icyo kiyago kirakenerwa murakoze cyane mbega nk'umwigisha muri kaminuza iyo ubumenyi bugabanutse haba mu ndimi cyangwa mu bindi bitandukanye niyihe ngaruka mbi kugwaruka nyine ndetse no ku gihugu urumva ubwo bumenyi bugabanutse biragora cyane cyane kuko hanze niyo asohotse ubumenyi budakwiye arahurirana n'abandi kumbure bagize amahirwe hariho abarungitse abana hanze siko hariho n'abarungitse abandi ku mashuri ko bari bafise uburyo hoho biga ari bake bagasohoka batahuye urumva rero iyo ubumenyi bugabanutse umuntu ku isoko yo kurondera akazi ntuheza ngo ube competitive ngo uronke chance
kuko uzoba yubatse ibitaro byiwe prive akabona ntubishoboye naho bayakwangajije arakubwira ati kura ameza ugenda urumva ubumenyi budakwiye kumbure kandi urabona na leta ubu iratanguye no gusuzuma neza hari ibintu dusinya ubu bya contrat sur performance en fait iyo ukora ibintu utazi kandi ntushaka no kuja kubikora kuko ntavyo wumva ucugira inyifato umenga wo kwikumira kakazi ntugakora ugashaka ntugakora uri mu kanyamuneza kubona aho wakaronse birakurengeye ni hahandi umudepa uraba ku wundi ati nkorera ibi canke urumva bica bituma nawe ku mutima wisuzugura kumva ko atacushoboye ko atacushoboye mugabo kugira ntubyerekane ucugara ukagomba kwerekana kukwiye nyene bijya urumva hanze urungika image kushoboye mugabo mu mutima wawe uravuga uti ibi bintu birandengeye kandi ugatangura urumva deja umaze gutandukanya icuri nico werekana hanze bica bigorana ku gihugu nawo abona n'ibihugu twarinjiye muri East African Community siko bama bavuga bati abarundi bakorayo hariho ntituri muri iyo competition goze kubera hariho probleme washaka y'ururimi mugabo hariho n'ibindi ururimi rusigura ibyo ufise mu mutwe horaho rero no mu mutwe utaba waratabuye turo processus tuja mu manama muri Kenya naherukayo nta no kwezi kurahera kabo warabona yuko kubera bushikiye ahantu baba bavuga ibintu mu gifaransa uca usanga abantu benshi abarundi abanyarwanda barateye imbere muri ibyo by'icongereza mugabo hari aho uca usanga abandi bava bashaka ndashima abo n'abarundi barihangana mugabo hariho narabona hariho nk'abantu b'abakongomani bicaye bigira hanyuma mugabo uzi yuko uwo mukongomani conception wobimubaza mu gifaransa yobivugana bajya kuko abasanzwe abikoreramo mugabo urumva waba yarabiwe wewe ugire kuyoberwa ururimi uyoberwe na lokonte ntabyo wumva ingene bipanze ntabyo wumva ingene byubatse urumva igihugu kirahaburira opportunity yo kwerekana kuko bigabanutse ku mwarimu uwo mwarimu azohora atanga ibidakwiye no kugwa ugaje usanga c'est un cercle vicieux biragoye mugabo nawe ubigize mu gifaransa mugabo ugakurikiza nyene les standards internationaux ibisigaye ni ibintu byigwa hanyuma nuko bumenyi rero kugira ubukurikire birasaba discipline birasaba inyifato ukamenya uti iyi syllabus bampaye ntikwiye ndakeneye kuja muri bibliothèque ndakeneye kuja kuri internet ati uwo mwarimu abimbwiye nivyo yize mu bihumbi bibiri kumbure reka nanjye ndabico ubu babivugako kuronka uwo mwanya keneye kungene botunganya inyigisho kugira abantu abanyeshuri baronka umwanya wo kuja kurondera kandi ubu biriho mugabo ingorane none umurungitse kurondera ibintu ibitabo muri bibliothèque birahari mugabo hari aho usanga ari n'ivya kera ukavuga ngo uraja kuri internet bisaba amafaranga siko y'amamega birasaba riga no kuba ufise telefone bijanye ubivanze na bwa buzima bugoye na hahandi hatari kura umuyaga nkuba hamwe baba hari aho uca usanga kubirondera bigoye uko rero
uko rero bigora aho wokura ubumenyi, uko isoko ry'ubumenyi rikubera kure canke nturironke ko uburyo bwo kuyishikako. Ni kwa kundi umuntu agenda arasigara inyuma paraporo ugereranije n'abandi. Yego igihugu kirahomba gose, n'umuntu arahomba ugaca avuga ati ndi nyuma y'abandi, ugaca ugira complexe. Usanga n'isanamu yawe kuri we image byose ukavuga uti wapi kangarukiriza aha. Yego Ndi nyuma y'abandi, sinshoboye nk'uko bivuze, canke ntaragowe, narabuze ingene nshikire y'abandi bari. Ukadusanga ukenye mu buryo kandi urakenye no ku mutima. Mworo ku mutima aribwira ati sinshoboye, kandi biratera n'akabonge, biratera n'ingorane y'umuntu yumva atanezerewe n'ivyo akora n'ivyo ashoboye, yigereranije n'abandi mu ntango bari kumwe.